umwana aje kuvuka bamuha izina bivanye n'ibihavukiyemo cyangwa bakamuha izina bivanye n'ibihe umuvyeyi wiwe arimo, ibihe bigoye, ibihe vyiza cyangwa ibihe by'umubabaro. Hari abantu bavuka mu buzima busanzwe, hari n'abavuka bafise amahirwe, ariko hari n'abandi bavuka abantu batabona ivyabo bana, ni abandi abavyeyi babo bita amazina bafatiye ku bihe byabo bakavuga ati nahi Imana nizi ivyiwe muri make. Iyi ni inkuru y'umugore yashimye ubuzima budasanzwe, ubuzima butoroshe mu gacerere, ata muntu n'umwe yarazi ko azohindura amateka y'isi, agahindura amateka y'igihugu, igihugu ikamunamira. Iyi ni inkuru y'umuntu adasanzwe, Dr. HASSAN SAMIA SULUHU, perezida wa mbere w'umugore mu mateka ya Tanzania. SAMIA SULUHU HASSAN, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais, nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Hari mu kwezi kwa gatatu itariki 19 umwaka wa 2021 niyo Perezida HASSAN SAMIA SULUHU yarahirira kuyobora igihugu cya Tanzania, aba perezida gira gatandatu ni mu mateka akaye perezida wa mbere w'umugore abi igihugu cya Tanzania nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli kwa itariki 17 ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021. Kubera iki HASSAN SAMIA SULUHU ari nyasubiye nyakwigendera? Kuvuka mu buzima budasanzwe, wahurira mu buzima budasanzwe, ukiga mu buzima budasanzwe, ugakora politiki idasanzwe, ibi vyabaye kuri Dr. HASSAN SAMIA SULUHU kugeza aba perezida ukomeye mu karere. Reka turabire hamwe inkuru y'ubuzima, uko yakuze, uko yavutse, uko yinjiye muri politiki, nuko yaje kuba perezida w'igihugu cya Tanzania. Lifestory, inkuru, ubuzima n'amateka, akaba ari rya mbere. Ntugonda ko subscribe, shimira nawe utibagira ko like na comment, utubwira n'inkuru twakurikizaho utaha. Hari kigwa kizwi cyane mu mateka ya Afrika y'ubuseruko, ni kigwa cha Zanzibar. Ubuzima bw'abanyagihugu bo muri ico gice ni ubuzima butoroshye cyane, ubuzima bugoye. Ico kigwa cha Zanzibar nico Dr. HASSAN SAMIA SULUHU yavukiyemwo hari mu mwaka wa 1960. Samia HASSAN SULUHU yavukiye mu muryango ukize cyane, yavukiye mu muryango w'abanyepolitiki, yavukiye mu buzima busanzwe cyane. Se yakora akazi gasanzwe, nyina nawe yita ku rugo n'izindi nshingano zo muhira. Samia SULUHU akiri umwana yakuze yicisha bugufi, akunda kwiga cyane. Yarazi wa mugani wa Nelson Mandela uvuga ngo l'éducation c'est la base du développement. Yarazi ikintu kimwe gusa, amashuri niyo nzira y'umukura mu buzima busanzwe, akabigihangange, akabundi umuntu udasanzwe ku mugabane ndetse no ku isi. Samia HASSAN SULUHU yize mu bigoye cyane, abakobwa ntibahabwa amahirwe mu mashuri, abenshi bahitamo kujya kubaka ingo zabo kubera kubura amahirwe angana n'ay'abandi mu mashuri. Ariko Samia SULUHU yafashe ingingo itoroshye cyane, urindura amateka y'umuryango wiwe bishiye mu kwiga. Yize ivyerekeye economy, public administration, yiga leadership. Yagiye kwiga hanze y'igihugu, ibihugu nka Pakistan, India, eka na Amerika. Yaramaze kubona isi, abona n'ibihugu by'ibihangange uko biyobogwa, abayobozi babyo eka nuko bitwara. Ibi ntambwe ikomeye cyane kuri Dr. HASSAN SAMIA SULUHU, perezida ubu tuvugana wa Tanzania. Samia SULUHU nugaruka mu gihugu avuye kwiga hanze, azana ubumenyi budasanzwe. Yinjiye muri politiki nk'umuntu akomeye cyane cyangwa umuntu adasanzwe. Yatangiye buhoro buhoro, yatangiye umukozi w'umubiro vya leta. Kwihangana, ubwenge, akazi gakomeye yakora, abamuraba batangura kubona ubushobozi bwiwe buhoro buhoro. Yabaye umuyobozi wo mu nzego za leta, aca umudepite, umushingamateka, aza kuba na ministre. Mu mwaka wa 2015 habaye ikintu gikomeye cyane, yatowe kuba vice perezida w'igihugu cya Tanzania. Intambwe ikomeye cyane ku bagore benshi muri Afrika, ariko nta n'umwe yarazigiye gukurikira nyuma yo kuba vice perezida. Kuza kuba perezida w'igihugu cya Tanzania kuri Dr. HASSAN SAMIA SULUHU yabaye intambwe ya mbere ikomeye cyane, nuko yari vice perezida w'ico gihugu. Itariki 17 ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021 Perezida John Pombe Magufuli yitavye Imana. John Pombe Magufuli amaze kwitaba Imana, igihugu n'igipfakara cyari gikeneye umuntu asubira Perezida John Pombe Magufuli ahagara mu kibanza cya perezida wa Tanzania muri ako kanya.
kupelekwa katika kanisa la Hassan Samia Suluhu yaje kuba perezida wa Tanzania kubera ko arusha ubwenge, ubukerebutsi n'uburongozi bwiza abandi bantu muri ico gihugu cyose. Ahubwo itegeko niyo ryatumye aba perezida w'igihugu ca Tanzania. Mu bwirizwa shingiro ry'igihugu ca Tanzania rivuga yuko iyo perezida w'igihugu apfuye cyagize ikindi kibazo, uza guhagarara mu ico kibanza aza kuba ari vice perezida, nyine acasubirira perezida muri ako kanya. Nivyo vyabaye muri ico gihe. Yabakenewe ko igihugu kija mu ruhagarara gitegura amatora mashasha yo gusubirira perezida, ahubwo itegeko niryo rija mu ngiro. Icari gisigaye mu bihe bigoye, mu bihe by'umubabaro, hasigaye yuko perezida mushasha amenyesha abanyagihugu, amenyesha abatuye Tanzania umunsi wo kurahira ku mugaragaro, izuba riva, amakungu arorera, yiyemeze gutwara igihugu cha Tanzania. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais, nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyo. Amaze gufata ubutegetsi nyuma yo kurahira, abantu benshi batangiye kwibaza nimba ko kuri mugore azoshobora kuyobora igihugu nka Tanzania. Ariko nta kindi cyo gukora cyari kihari usibye kurenga amategeko, usibye kurenga ku bwirizwa shingiro. Bakavuga ati nta mugore ashobora gutwara igihugu. Ubundi bw'urupfu rwa John Pombe Magufuli bwashyize mu bihe bibi, aho vice perezida yari umugore. Ibihugu birimo demokarasi, ibihugu bigira ku mategeko, byubahiriza amategeko. Dr. HASSAN SAMIA SULUHU bamushikiriza ubutegetsi, araja ko arayobora nka perezida w'igihugu ca Tanzania. Amaze gufata ubutegetsi, igihugu cyari gifise ibibazo bikomeye cyane. Ubutunzi bw'igihugu bwaragabanutse, abanyamitahe baragabanutse, umubano w'igihugu ca Tanzania n'ibindi bihugu warononekaye, ingenzi zaragabanutse. Abakurikiranira hafi politiki y'igihugu batangwa kugira ubwoba n'amakenga, bibaza bati uyu mugore koko azoshobora kuyobora igihugu nka Tanzania. Ariko Samia Suluhu Hassan yari afise umugambi utandukanye cyane. Mu gihe gito cyane, Dr. HASSAN SAMIA SULUHU yamaze gukora ikintu gikomeye cyane, yagarukanye icyizere mu banyagihugu, akura amakenga ko bari batangiye kugira ubwoba, bibaza ko azoshobora kuyobora nuko atazobishobora. Mu gihe gito cyane, Dr. HASSAN SAMIA SULUHU yafunguye igihugu ku bashoramari, abanyamitahe baragaruka, ingenzi ziriyongera, umubano mwiza n'ibindi bihugu, yateje imbere ubucuruzi, yashigikiye abagore mu buyobozi. Ubutunzi bw'igihugu ca Tanzania butangura kwiyongera, butangura gusubira kuduga mu karere no ku isi. Batangura kubona idarapo rya Tanzania bushasha mu yindi shusho nshasha. Hassan Samia Suluhu afise imigambi ikomeye cyane: guteza imbere inganda, company, gukoresha ubuhinga n'ikoranabuhanga, guteza imbere urwaruka, gushyigikira uburenganzira bw'abagore, guhindura Tanzania igihugu gikomeye cyane muri Afurika. Ashaka Tanzania igihugu cy'akarorero ku mugabane. Hari ibintu abantu benshi batazi kuri Samia Suluhu. N'umugore akunda gusenga cyane, akunda ubuzima bworoshe, akunda kwiyerekana cyane, akunda agacerere. Ariko nyuma y'ako gacerere kose haba ubudahangarwa bukomeye cyane. Yashiye mu buzima budasanzwe, ariko aza kuyobora miliyoni z'abantu batuye mu gihugu cya Tanzania. Inkuru ya HASSAN SAMIA SULUHU itwisha ikintu kimwe gikomeye cyane, ntacyo umuntu adashobora gushikako, nta n'umwe azaho ubuzima mujana. Ariko uyu munsi ni perezida, ejo ashobora kuba hari wewe. Reka nshimire wagerageje kubana natwe na Lifestory, inkuru, ubuzima n'amateka.